Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu, ndabahaye ikaze muri kino kiganiro c'amasengesho kuri televiziyo ya Heritage. Ni Pst Jules Hakizimana muri kumwe, nizera ko meze neza, muguwe neza, aho muherereye mu mpande zitandukanye muri ko muradukurikiraniramo kino kiganiro. Ndagomba tuganire namwe rino jambo ryagutse rivuga kumvira. Imana ishimwe. Kumvira ni jambo ryagutse kandi n'igikorwa Bibiliya iduhamagarira kubamwo nk'abana b'Imana. Rero twisunge aya majambo dusanga mu gitabo ca Samweli igice ca mbere, Samweli wa mbere igice ca 15, yadusoma umurongo wa 3 no w'indwi. Haravuga ngo none rero genda utera abamaleki ubahonye gose n'ivyo bafise vyose, ntuzogire ureka kwica, ariko uzogeseza abagabo, abagore, abana, mbere n'abonka, inka, intama, ingamiya n'indogoba. Rero dusimbe ku murongo w'indwi. Maze Sawuli ageseza abamaleki uhereye i Havila ugashitsa Ishura aharabana na Egiputa, afata mpiri umwami wabo Agagi, amarisha abantu bose inkota. Ariko Sawuli n'ingabo ziwe basigaza Agagi hamwe n'ibirusha ibindi ubwiza, mu ntama, mu nka, mu mashuri anoze no mu myagazi y'intama. Mbere ivyiza vyiza vyose banka kubigeseza gose, ariko ibigayitse vyose n'ibitagira ico bimaze aba ari vyo bageseza gose. Ku murongo w'icumi, maze ijambo ry'Uhoraho riza kuri Samweli riti, ndicujije icatumye nimika Sawuli, kuko yamvuye ko akanka gukora ivyo namubariye. Maze Samweli arashavura cane, akira ijoro ryose atakambira Uhoraho. Rero simba umurongo wa 15. Haravuga ngo Sawuli aramwishura ati, nizo bakuye mu Amaleki. Ku murongo wa 22, havuga ngo 15:22, Samweli aramwishura ati, mbega uhorahimbagwa n'amashikanwa aturigwa n'ibindi bimazi gusumba umwumviye? Erega kumvira gusumba imazi, no gamburuka gusumba ibinure vy'imfizi z'intama. Imana ihabwe icubahiro. Aya n'amakuru maremare atubwira ku mwami Sawuli, umwami wa Isirayeli wari yimikijwe amavuta n'uyu muhanuzi yitwa Samweli atumwe n'Imana. Sawuli ara umwami wa Isirayeli, aratwara ararongora ab'Isirayeli, ariko mu myaka 40 uyu mugabo yamaze arongoye Isirayeli, burya imyaka 2 yonyene niyo yatwaye neza avyumva kumwe n'Imana. Iyindi 38 yayitwaye vy'ukuri ari kure y'ubugome bw'Imana, ari Imana imucungiye ngaho gusa. Noneho kino gihe Imana ibwira Sawuli itumye umuhanuzi wayo Samweli amubwire azahonye izina mu maleki wese, abatama, abatamakazi, abana bonka n'amatungo yabo, inka, intama, ingamiya, amashuri, vyose, ikintu cose citwa umumaleki n'ikimuvako cose. Kubw'ivyo bagiriye ab'Isirayeli, Imana iha misiyo Sawuli yo guhonya, yo kwica, yo kuzimanganya, yo gufuta, yo gukuraho ikintu cose c'umunyamaleki hamwe n'umunyamaleki. Maze Sawuli, Bibiliya irambwira, aragenda arica vy'ukuri. Uhereye Havila hose arica umunyamaleki, arica. Hanyuma ngo acafata mpiri umwami w'abamaleki yitwa Agagi. We ntiyamwica, aramufata mpiri, aramutwara, aca afata hamwe nabo bari kumwe, baziguriza cankwe barinda kwica, banka kwica intama muri zo nziza nziza, intama muri zo nziza nziza, amashuri muri yo meza meza, ibintu vyose biri presentable, bisa neza, bigaragara neza, bivyibushe, bidoshe. Sawuli yumva ntiyovyica,
ariko Imana mwibuke yamubwiye ngo wice uhonye uzimanganye. Ariko Sawuli abiravye aravuga ati kameme iyi nka no ndayihoye ubusa irakamwa neza, izi ntama, izi ngamiya, aya mashuri, ibintu biranuze birasa neza, vy'ukuri sinovyica. Peut-être Imana yihenze kumbwira bino bintu. Yanse kwica umwami w'Abamaleki twagagi n'ibintu byose biri presentable, yanka kuvyica, yibaza ngo ni sawa, avyumva kimwe n'Imana. Ariko Imana irababara, Imana iricuza igituma yahaye ubwami uyu mugabo Sawuli. Sawuli ashobora ko yaremerewe n'abantu, yemeranya n'ubugombe bw'abantu, yakumvira Imana, ariko vyamukwegeye ingorane zikomeye. Sawuli zino nka nziza, izi ntama nziza, yibaza ngo azoza kubitanga ikimazi abishikanira Imana, ariko sivyo Imana yamutumye guhonya, yamutumye kwica, arico Imana yavuganye nawe, yanka kubikora. Imana irabara rero igituma Sawuli atamwumviye, igituma Sawuli yamuvuye ko, igituma Sawuli atakoze ivyo yabariwe. Imana irababara. Mwene data uriko urakurikirana kino iganiro, birashoboka yuko ari ico Imana yavuganye n'ubuzima bwawe, birashoboka yuko ari ico Imana yagutumye, birashoboka ko ari ico Imana yakubwiye gukora, ariko noneho wowe uriko urakorana na logique yawe, uriko urakorana nuko ibona, nuko vyumva, nuko bitahura. Ariko hari ico Imana yavuganye nawe mu buryo buri clair, mu buryo butomoye, mu buryo bwumvikana. Imana yoba yaratumye abahanuzi ngo baze kukubwira ico ubwirizwa gukora, ico wamagarirwa gukora. Imana yoba yaragutumye ku muntu ngo uje kumubwira, uje kumuburira, canke ugira ico ukoze ku buzima bwiwe, ariko waranse kumvira. Bene data, Sawuli yarageze ingorane zikomeye, yarazwe ubwami, yaranyazwe ubwami, Imana yaramushize kure y'ubwami. Sawuli Imana imukuye ko amaboko kubera kutayumvira vyonyene. Bibiliya iranyereka Samuel arabwira Sawuli yuko Imana idahimbagwa n'imazi tuyitangira. Oya, Imana ihimbagwa n'imitima yumvira. Haleluya. Kumvira Imana bisumba imazi twoyihereza. Mwene data, ugomba kubanza kwitatura n'Imana, ugomba kubanza kwireconcilia n'Imana kugira ngo ivyo ukora vyose bibe vyiza, vyemegwe mu nyonga y'Imana. Sawuli yaragize ingorane zikomeye, Sawuli yaratwawe, Sawuli yarabaye umwasi w'Imana, Sawuli vyaramugoye. Kutayumvira ni ikintu kibi cane. Mwibuke umwamikazi yitwa Esteri. Esteri umwamikazi yitwa Vashiti. Vashiti yari umugore w'umwami yitwa Ahasuwerusi. Mu birori vyo guhimbaza amavuka yiwe vyamaze igihe kirekire, nyuma yuko baryohewe babaye mu bihe vyiza, umwami Ahasuwerusi agomba kwerekana ubwiza bw'umugore wiwe yitwa Vashiti. Maze Vashiti yanka kumvira umwami, yanka kuza. Nawe habaye ingaruka. Abaganwa abari hafi y'umwami barabwira umwami, oya ntibikunda, nimba umwamikazi yanse kukumvira, yanse ukwitaba, abagore bacu bizogenda gute? Mwami, reka tukuronderere uwundi mugore, reka tukuronderere uwundi mufasha. Nico gihe bacakoranya abakobwa bose baza kumugwa Shushani, abakobwa bavuye mu bihugu 127 bitwarwa n'umwami, bakoranirwa kumugwa Shushani. Nico gihe tubona Esteri yinjiye ibwami, ariko Vashiti yanyazwe kuba umwamikazi kubera kutumvira. Bene data, kutumvira ni ikintu kibi cane, ni ikintu kiduhushisha ubugombe bw'Imana, kiduhushisha umugisha w'Imana, kiduhushisha ivy'Imana igomba ku bugingo bwacu. Kenshi tuba tugomba gukorana n'ivyo ubwenge bwacu butahura, tuba tugomba gukorana n'ivyo ubwenge bwacu bushaka, ce n'ivyo imibiri yacu igomba. Ariko hari ico Imana yavuganye nawe. Ndasi ko hariho umuntu ndiko ndavugana nawe, reka ino jwi rikube ijwi ry'imburi ku buzima bwawe. Kutayumvira bishobora gukwegera ingorane zikomeye mu buzima bwawe, bishobora gukwegera ivyago bikomeye mu buzima bwawe. Imana igufashe,
Imana ifashe, Imana idufashe, iduhe kugenda nk'uko Imana igomba. Ijambo ry'Imana rirambwira mu gitabo c'Abakolosayi no mu Banyefeso hose hariho yuko ahanini haba ariko haravuga ku bana uburyo bahamagarirwa kumvira abavyeyi babo kugira ngo babone kurambira mu isi. Ni uvuga ngo kutumvira abavyeyi navyo bica bikwega gukenyuka ku bana, gupfa kare, gupfa hataragera. Uba uriko urakwega umuvumo ku buzima bwawe. Kumvira abavyeyi, kumvira abarongozi bawe mu buryo bw'ivy'Imana, kumvira n'abarongozi mu rwego rw'igihugu. Kumvira ni ikintu gikomeye. Kugaba, kutumvira, kutuba, kutagamburuka bikwega ingorane nyinshi mu buzima bw'abizera, mu buzima bw'abanyagihugu, mu buzima bw'abana mu miryango. Nshuti bene data, muriko murakurikirana kino kiganiro, Bibiliya iravuga ngo ubugarariji nico kimwe n'icaco kuraguza, nico kimwe ifatwa kimwe. Irinde rero kugaba, irinde kutumvira, irinde kudakora ico watumwe, kudakora ico wabwiwe, kubera ivyo bishobora gukwegera ingorane n'imivumo idasanzwe mu buzima bwawe. Imana iguhezagire, Imana iguhe guhaguruka no gukora ico wabwiwe, ico watumwe, kugira ngo umugisha w'Imana, amahoro y'Imana, ubugome bw'Imana bikomeze kubana nawe. Ndagomba dusenge Imana, uwo warabwiwe, uwo waratumwe, ariko vyaranse ubw'impamvu zitandukanye. Mwibuke igihe uyu mugabo yatumwe Ninewe, umugabo yitwa Yona vyaramubereye ikibazo gikomeye cyane. Yona aratumwa Ninewe aje kuburira abantu b'Ninewe. Yona yanka kumvira. Yona nawe vyamukwegeye ingorane zikomeye, vyatumye amigwa n'urufi, akwegera ingorane aho bari kumwe, aho bafatanye urugendo. Kwera iki? Yanse kumvira Imana. Kutumvira Imana bizotuma urugo rwawe rugira ingorane, bizotuma akazi kawe gahura n'ibibazo, bizotuma ugira ingorane mu mpande zose. Kumvira ni vyiza. Haleluya. Rero dusenga Imana idushoboze, iduhe gukora ivyo iriko iraduhamagarira gukora, iduhe gukora ivyo twatumwe gukora. Rero dusenga Imana. Mana yacu, Mana ugira neza, Mana yo kwizigirwa, Data uhoraho, umunyenkomezi, umunyacubahiro, umunyembaraga, ndagushimiye Mana y'agakiza kacu, ndagushimiye Kristo yuko we uri Imana udahinduka, udahindurwa n'ibihe. Ndagushimiye kuri bano bantu bariko barakurikirana kino kiganiro. Mwami, muri bo hari abafise ivyo wavuganye nabo, hari abatumwe, waratumye abahanuzi baraza kubabwira, ariko vyaranse yuko babikora, vyaranse yuko bumvira, vyaranse yuko bahaguruka. Mana, ndasaba imbabazi zawe ubwa mbere kugira ngo arizo ziboneka ku buzima bwabo, ku buzima bwacu, maze imitima yacu Mwami igukorere ivyo ugomba, iguhe mwa Imana gukora. Mwami Yesu, ivyo uriko uraduhamagarira gukora, ivyo uriko uradutuma gukora, hari abo wabwiye, hari abo watumye ku bantu, vyaranse ko bagenda, kandi biriko bituma bagira ingorane mu buzima bwabo, mu buzi bwabo, mu miryango yabo. Mwami, ubakureho igitsure cawe, ubagire neza, imbabazi zibabeko, maze Mwami bashozwe nawe gukora ivyo ushaka, nubwo imibiri yacu cankwe yabo itabigomba, nubwo ubwenge bwacu butabitahura. Ivyo ugomba, ivyo ushaka nivyo vyiza. Duhe kwemeranya n'ubugome bwawe Mwami. Urakoze, ndaguhaye icubahiro. Ndasengeye abagwaye, abagwariye muhira n'abagwariye mu bitaro. Mana, ikiganza cawe kibasange, kibakize ingwara ariyo yose Mwami yasatiriye ubugingo bwabo, ibashe kuba kure yaho. Ubagire neza umuco wawe Mwami, watwikire ubwiza bwawe bagote Mwami, ubane nabo muri vyose. Icubahiro, guhimbazwa, gutazigwa Mana vyongere kugaruka kuri wewe ubu n'ibihe vyose, mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahezagire, amahoro y'Imana, umugisha w'Imana bikomeze kubana namwe. Murakoze.